nimba nzabona ufise undi umuntu wandikira sheri ngo uri kumurondera ko amafaranga jewe ukanyandikira sheri sinzi ivyo ndondera ko nanje voilà hari ikindi kintu nawe uri kurarondera ku wundi uyo none kandi mbumurondera ko amafaranga undi ufise ikindi urondera umviriza wewe ndakukurondera akabana abana wese bagize uruko jewe nzodi undi wari aho kuvyara uriya nawo gusohokana nanje nawo kuvyara amafaranga yo kuresha abana abagore ntabanga bafise kwe ntabanga bafise kubera barikenyerera ko ariko mugana ryo bafise urumva ndaguhanura rero nturongoye kwera wewe bizokugora mwarabitanga nimba uri kurazinyegeza telefone hari igihe azote bakabimenya igihe myaka yose wabinyegeje bijya bintu byose wanyegeje jewe nzobivyura ari nka jewe nzobivyura guhera aheze kujya gihe twabonanye nze murarongora abagore bafise ubwenge ariko mugari kavuga ngo abagore bafise ubwenge mbega ubereke ashobora kuza kubwira nyina akacavuga akigegenda kwidodomba ngo ufise umukwe w'umusuma mama vyiki mama nazize twawureje na none wewe ntushaka kugenda kubimubwira ati ngumubanza baza kumazana ibintu guys Salut, c'est le fond sur Magic TV, vous allez bien j'espère. Nanje meze neza ndabakumbuye ndabayambiriye mwese cyane yambi keke Claire Gateka muri kumwe kuri micro za Magic Channel TV. Uko meze mbandi kumwe n'abandi bantu no musi kumwe n'abandi bantu batatu. Babibwire duhere gute. Ni sawa. Umeze neza. Ego ndameze neza. Okay, bibwira kunzi ba Magic TV. Ku bakozi ba Magic TV ni Jaja Jacqueline kuri Elmix TV the most nawe hi bakunzi ba Magic TV ni Elmix boy kuri Elmix TV. Hello bakunzi ba Magic TV akazina nitwa Jedidia bakaba banazira jeje mu bintu sanzwe nkora vya misi yose. Okay, nkuko mwavyumvise ni ibintu vya Elmix TV tukumwe n'aba abo kuri Elmix tukumba tuganire kino kibazo kituragishinga. So situation imeze uko onye. Turakundana. Urankunda. Ariko toujours tu me demandes téléphone yanje, tu me demandes mot de passe. Hayikwima ugasanga urashavuye on passe tutavugana. Est-ce que birakenewe ko dukundana wamenya mot de passe yanje? Birakenewe ko téléphone yanje imera nk'iyi wawe. C'est comment? Ngo undayikwimye ngo nkundana n'abahungu benshi. Undayikwimye ngo nkundana n'abakobwa benshi. Muvyumva gute mwebwe? Nje kubganje numva bari ibintu bisanzwe ko umukunzi washobora kuba amenye mode passe ya telefone yawe cyangwa gukoresha telefone yawe baduva ko ari ibintu bisanzwe. Est-ce que umuntu afite vie privée genre afite nk'ikina ikora ko adashaka kukimenya afite nga surprise ko gutegurira quoi? Yaga surprise ko arabazi ko umukunzi wiwe ashobora gutora telefone arashaka kutabitegurira muri telefone ariko akabitegurira mu akabitegura nk'ahandi akabipanga basi none bishoboka. No bisawe gukoresha telefone acibigira gute muri iyo misi yonyene ukwiyaranja basi kuburyo atabibona. Ni bimeze gute? Je ni bibi niyo kwakira je sino mode passe ya telefone yiwanje kubera je sino yimwa kuko uyimuhaye bica bisaba yuko umenga urikora muvyimbisha umutima kuko ushobora gusanga muri ko murakina amadiri n'uwundi muntu hanyuma mugakina ariko mugabo ugasanga ni umukobwa. Rero abakobwa bafite jaru abonye yuko wandikira uwundi mukobwa canke muri ko murakina n'ibintu niyo muba mukorana abonye yuko mukumandikira inshuro zitatu nawe atarabona message zingahe hacafuwa nico gituma nibikwiye yuko yosoma. Est-ce que muri ko muvugana ibintu biri sérieux vy'akazi koko uribaze ko umukunzi wawe yacafuha kwe umusigo yati twako tuvugana ibi abakobwa bafite gufuha kandi abakobwa bose barafuha ategerezwa gufuha. Hama ivyo yavuze sishobora kumva ko umuntu yoshobora kumenya mode passe y'umuntu kanaka sishobora kuvyumva naho barisheri wanje canke nde ifa ko umuntu basi ashobora kumenya ko ivyiwe n'ivyiwiwe ko bahungu barafuha bakobwa barafuha abanyeshuri benshi bamwigana ni sheri nde uca wumva rero nko mu ico gihe asport abakobwa mwigana abahungu mwigana bose ko bwa sheri byose ubunye ibintu bimaze kuba mengo ni populaire ibintu byose none amaze ko kandika sheri shushiki akabibona cyanke se asipoza ko bakundanye mwico gihe acavuga ati bakundanye n'abantu benshi rero ifa ko umuntu amenya telefone yiwe undi akamenya yiwe mbega baminze muguba mwitandukanye nta bintu birimwe burya quelque part nta kintu na kimwe kiba kirimo kuko murashobora kwitira nk'ubu je ndashobora kwita umusheri
bivanye nuko akazi dukorana kubera tumaze kumenyerana nkamwita sheri ukamwita sheri hama ukamwandikira message 5 je ntaronka nimwe none wewe kenshi na kenshi Ntacyo, sivyo ati umuntu wese wamwandikira ngo kenshi na kenshi wamugeze iki kenshi na kenshi wamujyama urabona umviriza kenshi na kenshi jewe umusheri wanje tuba canke madame tuba turi kumwe mu nzu rero tumaze kuba turi kumwe mu nzu ntango urubatse ka Elmix ndetse ndubaka mugabo me amaze kuba umugore tuba turi kumwe igihe cyose mugwa mujyamanye sasa none ushobora kwijyamana none none mujyamanye nta mot pass yabarubona donc mwe nikwiye yuko je ndabiyiwe kandi ni wanje nakwiye andi mabanga kandi uba uri kuramuhisha madame wawe waba warengeje umusheri wawe donc mujyamane mugabo mot pass yawe ntimu jewe ari umusheri wanje cyangwa umugore wiwanje nibikwiye yuko ndaba mode passe yiwe cyangwa jewe arabiye wanje kuko biratuma yuko ushobora kubabara adakunzwe ndakunzwe nkunzwe arakunzwe rero muri ivyo bintu kugira sinibabaze bisaba yuko byose ntirabiheba nkarindira yuko uzoza kunera mu nzu ikindi nacyo ngo urumva ngo adakunzwe nanje mba nkunze mugabo uko muganira n'undi muntu mudakundana n'ukuganira na sheri wawe babitandukanye nje bituma mbamo n'umuntu wo muha modo passe yawe kuyimuha n'ibintu bisanzwe kubera uko aganira n'abandi bantu nuko twoganira na je babitandukanye ntabwo bishoboka ko umuntu ashobora gutora modo passe yawe kuko rimwe na rimwe hari n'akantu gato cyane gashobora gutuma umuntu afuha mu gihe rero uyimuhaye asipoza hari n'ubona izina ry'umukobwa wenyene uyu nakamurakundanye nta majambo menshi abonye ego biri difana n'amajambo muyaga n'umukunzi wawe unga hariho umuntu afa kubona message y'umuntu kana kandi mbara umuhungu asiyo telefone akabona message y'umuhungu ije uyu ni musheri wiwe baravugana mvuga nibiko yavye ntibabikenewe ikindi nacyo iyo message ibije kugira ngo avuge ko ari umusheri wiwe nuko bayabonye iyo message ko ntibije kandi ibintu vuga ibintu birimwo none yazavuga ati handi twari kumwe naryohewe none uri kuriyumvira nk'umuntu mukorana ati kaje karandevu kari karyoshe unamusoro beze neza simaka kuri rendez-vous peu importe unamusoro beze neza vyaryoshe kwa iyo muri kumurakorana n'umuntu urashobora dufate ari ukora business kuri business urabembereza umuntu mwandikira utujambo tugiye tuyitandukanye turyoshe kugira uyu mukorana twaba message zange dusanga uri kuramubembereza uyo dufate je ndashobora kumandikira sheri mbwa atari sheri wanje message n'umusiri umwe ndayibona iyo message go sheri man jena rimwe ndabona ayanti yago sheri oya ambwira ibintu bijanye n'akazi turaganira nyene kujya nyene ariko ivyo bya sheri ntabyo wumva ko mukorana kandi utatumubwira ntumve ko haba ari icyo kintu nyene yuko umengo hari abandi bantu benshi udashaka kuguma wandikira uyu uwandikira ujya cyambere nambere jewe nkunze umukunzi nkunda umwe kandi nawe abakunzwe amaze kuba kunzwe ntaje mba nkunzwe kandi bisaba yuko bigira ukuntu kwihangana ariko turi muri business ni business nyamba tuko ari nk'ibintu ugomba kumushorana ariko navuga ku bintu bizanye na business ushobora kuba afise umukobwa dukundana ndamukundira akanoti ntabwo ati jewe nkeneye akanoti gusa ariko je sinkeneye akanoti kuba mukundana ndiko ndavuga ati je ndamwemera kubera ibintama ariko ntibisaba yuko umugore wanze aja kubimenya kuko abana nawo ashavuye abana baca bashavura ikindi nacyo rero nimba uwo muntu yoba hari numva impamvu ituma mwimwa modo passe justement voilà ikintu hatari ikintu ushobora kumenya modo passe yawe abana banje bashavura kuko umuvyeyi yashavuye n'abana barashavura none wumva utafise abandi none vyo ndumva atari ivyo sivyo jewe none wumva atari nivyo nyene justement gutyo kubera ko nyene nakubwiye rimwe na rimwe abantu bapfa ubusa none mugihe bakora bapfa ubusa ariko ko umuntu amenya ivyiwe wundi akamenya ivyiwe ubusa gute muje wanze kandi wumva yuko ari warondera ko amahera ni wako urukundo none birashika nyene rimwe na rimwe ugasanga ukunze umuhungu vraiment muramukunda kandi cyane ariko ugasanga n'abandi abantu bamwe bakwandikira ama message atari uko ubakunda cyangwa iyi message ukazibona iraje uyu muntu waramwiyamye incuro nyinshi ariko aguma kwandikira eske mwico gihe amaze gutora telefone yawe avuga ati uyu muntu barakunda nta muntu mwandikira shayibite badakundanye cyangwa shishubite badakundanye nukuvuga yuko rero rimwe na rimwe bibaye ngombwa ko umuntu wese amenya modo passe yundi akamenya modo passe igikurikira kwica umwe wese amenya ati je ndamukunda naka nawe arankunda reka nishoye kuri icyo kintu avuze ngo akuzanira message ngo ashaka kwandika sheri bite mugabo ahora kuronda ariko mudakundanye umva icyarabo uwo musheri wawe arabaziga message nawe uza kumishura araza kubona ati nimba wamishuye nanjye ndagukumbuye araza kubona ati muri mu rukundo muri kumwe nawe natabona ibyo umwandikiye
biraza gutuma atavuga ati ivyo bintu abona kuri kugora swati kandi ndakubarira ikindi kintu ashobora kuvuga ati basi ariko araraba izo message basi wamwishuye eske mu gihe izo message wamwishuye zitari muri brouille acha spoza ko azifuse kandi biza gutuma afuwa rero niko niyo mpamvu ndavuga umwe wese akwiye kumenya modo passe yiwiwe kandi n'intengasi ubu ntikizerisi umenye ko agwe bwiki oya nasubire mu mugani bisigura ko tusigurire oya umviriza n'intengasi ubu ntikizerisi ushobora kumbana no mu nzu ugasanga araguhemukiye kandi wamugiye amasokre yawe yose mbe hariho abantu bashaka kuvuga ati je naka turakundana ariko ndiko ndamubwira ibintu byose mu gihe uruka yamubwira byose ugasanga ifite uwundi muntu ahubwo mukunde wewe ubimugaragarize ko mukunda ariko ivyo ibindi bisigaye kw'ibyo ukawuke niko numva no bivuga je ndiko ndavuga nivyo ego twese turakunda ariko hariho n'ukutizerana muri byose ariko gusa telefone kugira ngo ndamwizere ko adakundana n'abandi je sikuvuga ngo ego ntibo bashaka kuvugana kabifuta aje mugabo ariko gusa umukobwa ararema mu gihe abasanze telefone y'umusheri azi modo passe y'umusheri wiwe akaba azi ibintu byinshi abantu bose bavugana muri telefone akaba bazi kenshi ibintu byinshi babakobwa akavuga ati sheri wanje nta n'umusi je no telefone we ndabona biratuma n'umukobwa atavuga ati je nta telefone sheri wanje ndasubira kugira mu rusako nanda bafise modo passe ku buryo ugiye kwitera ukabona muratanganye gutera telefone agashiramo modo passe bwo nyene aho wowe reka kugwara umutima gute keke ko nakubwira utoye telefone y'umuntu utegereza kugwara umutima niyo utomukunda gato apana kuvuga ngo uyitoye ngo utegereza kugwara umutima oya ahubwo washizemo modo passe nkaguma mbona wewe ugira ibintu mwibanga niho ngo ari umutima ariko itarimo no kuvuga abireke bibe ngaho nyene je nanje nta n'umwanya nzofataho kuri kubiraba nyimba shizemo modo passe ari she wanje ayimbwire ndayimenye nico nyene nashaka yuko telefone uzurayirikajya niyo ndiko nandika ntuzurabe kuko uravye bavyita urusaku nago rurasambura nta rusaku ku bantu babiri bakundana ushobora kuvuga ngo uri uramwereka modo passe birashika kagenda kumuraba kandi modo passe ayizi cyangwa satani yirimo none ndakubaze hari igihe kenshi na kenshi abakobwa benshi bagenda kuraba abakunzi babo babrotse abandi bahungu bavugana nico gihe wamaze kumuha modo passe yawe canke se ayizi naho yo ashaka kubiraba mugavuga ati asheri wanje ntamvanga canke iki none nubo wamaze kubloka abo bandi kwishura nimba je kundaba mugabo yabrotse bajya abandi yafuse n'izindi message nivyo biratuma nduhuka ndavuga ati ayibonye nza kwitegura anza kwitegura kitunganya nandi byo mu modo passe ndavuga ati mana yanje we aje sindimwe ndabizi donc ushaka ubone swati modo passe beyo uyimenye cyangwa ntibeyo telefone yo ntujya kuyifuya mugabo nta mwanya mbafise wabyo mugabo ntibe nimbirimo mbe ndayizi mugabo ndavuga ati imiso saraje kudabone abamvanga azomanze basafata n'ujya mwanya wo kubabroka wo kuzifuta mugujya mwanya manza uronka akuvangiriye bakubesha ntiwumva ko ushaka yuko imisi yose bizo kwama bikora ububesha je rero kubwi wanje ni kugira je nifuza yuko telefone utoshobora kuyikutora kugira sinda kugwaza umutima kuko biragwaza umutima kubona umuntu yakwandikiye sheri niyo mpamvu nawe telefone yiwa uzuyigumye je sinzo kwigana ndayigusaba kandi n'umugore wiwanje ndabimubwiye sinzo kwigana ndagusaba telefone kuko telefone zama zasambuze ndabikubwiye wihangane sinzo kwigana nora telefone niyo wanje ndagusabye ntuzutore nivyo vyiza kubera ko abantu benshi bahukana kubera amatelefone abakunzi benshi bankana kubera telefone ubu tumesaje duto cyane mukundanye imyaka myinshi mugapfa ka message kamwe uvuga uko ngo ni kubera telefone none dufate telefone utayikoresheje izobateranya gute izobahukanisha gute mutayikoresheje ahubwo ni mwebwe muba mwazikoresheje ziga telefone zanyu nabi zigatuma mwahukana canke muvana telefone yafise ubwenge kweli ize kubahukanisha iriyandikisha telefone nije ndayandikisha none yandikisha bitari ivyo maze ari je ndayikoresha nkeneye yuko telefone ndayibika uko nayisiza bariho ndakayisanga umugore ntazayikoreka nk'ubu ndakubaza nta mayinite afise hama telefone yawe inywa mayinite arabizi neza ko ufise mayinite agashaka gutelefone ukambwira ati hagukoresha telefone ndakugira transfer nico gituma tumaze kuba dufise telefone zibiri kira muntu nana amabanga yiwe adafise ubutuzi muri telefone yiwe arakenye nagumye nihangana uko nyene agumuko nyene umugore arakenye gute ni madame wawe ni umufasha wawe oya sishobora kumushigikira kico kintu madame wategereza gukura ubutunzi bwa ufise mugi mviriza bishitse rero basi bigashika mu ico gihe je vraiment ndumubengo sinomuhisha no
ndakubaze madamu ntamenye n'amaproje uri kurakora genre ubukene bwabo bugumye nawe ugumye ubutunzi bwawe none ategerezwa yuko agumanya ivyiwe nanje nkagumana ivyiwanje kugira ivyiwanje ari ivy'umuryango kandi ivyiwanje sizobisesagura ariko umugore waza bisesagura umugore ashobora kubisesagura bisesagura gute kabi none umugore arashobora ni abagore bake bakunda kuba ba economist urisiuka we abagore kwese bakunda gusesagura umugore ko ashobora kuba afite amafaranga ugasanga amafaranga yagiye kugira iki yagiye kuyagura utuntu tutagira ikintu na kimwe bimaze none umugore ashobora kugenda kugura ibase 30 wewe ibase 30 washobora kuzikoresha izo base 30 yo zigura awe icagomba zikoza atacafisa zikoza ntazo yogura kandi ikindi naco bareke kuvuga abagore nabi abagore bareke abagore ntibavuge nabi kandi abagabo ntibavuge nabi hariyo abagabo basasagura ubutunzi bw'abagore babo n'abagore basasagura ubutunzi ushimwe ari ivyo wavuze ko ari gikunda umukobwa kubera amahera yiwe umugore igituma no banamukuse banamukura ku kijya kintu kuko abagore ntibazi kubika twiwabo donc ko atazi kubika dufate tujye twose sava hariyo n'abagabo basasagura ubutunzi bajya abagabo bakunda abakobwa nabo ni kubera iki ariko abakobwa nibo babemerera okay none abagabo se babibaza abagore nkaje ivyo bintu navyo nokora pardon gato abakobwa nibo twe tubemerera sivyo ariko umugabo niwe yatanguye kuza kandi ntaza Jesse no muhamahera ahubwo ni wayanzanira urikura byumva itandukaniro ryavyo Jehani namaze kukubwira ku bintu bijanye nuko jesho kuko ninoshobora kuba ndakurondera je nifuza uko dukina business rero maze kukwandikira cesheri kugira uzunzanire ya telefone yawe nzi ndayikugurire kweri bizimbuze ndabikwandikira kugira unezerwe mugabo shira bibonye sinza kumubwira ko nashaka telefone yawe ndayikugurira oya muri make nk'abantu uze aba batasere barabizi aba batasere arakwandikira sheri atagukunda yifuza umuzigo wiwawe rero amaze kushikana mu nzu muamurangije nico gituma amaze kubibona umusheri wanje nshaka ko yompeba kubera telefone ahubwo azagumye mode passe nanje nigumira ni yiwanje kandi byo babyiza donc rero batasere ngo nibo babigira nibo bandikira bo kwandikira abantu kwera baba bashaka ko telefone sivyo aba batasere nabavugiye ko nabi batasere azana telefone aza kurondera ati wowe urafite telefone ugurisha akaguha mukagenda arakuvugisha ko ari umushaka ashaka wowe ushaka amafaranga igituma ugushije ya telefone yawe siyo wivye niyo wayigurishije ubu yigurishije ko ari ingorane kanaka nje nimfata wamandikiye message ngo sheri bikini ukuranzana bya bindi ivyo bya bindi ntavyo mbanzi wewe dufate muri make wewe wita sheri wawe gusa ujya nyine mu bana gusa nta bandi bantu usanga wewe wita bashe no mita sheri no mita sheri sivyo ariko hasi no kwita sheri mu gihe jaja ariko aravuga ngo nawe ntiyo kwita sheri birashika ugasanga nk'izina ry'iwanje hariho utuzina basigaye bita ku matelefone ugasanga apana shu ashobora kwandika ko nk'akajambo nyene nk'izina basi umuntu agasipoza ati izina kwemeye ngo ni ry'umuhungu canke ni ry'umukobwa sheri waraje cyatora telefone ico gihe jaja azi ko ari jewe vraiment tuvugana na jewe ako sheri wamaze kubona iryo zina rigomba gusa n'iryo abakobwa hari abakobwa bitwa amazina mengo n'ay'abahungu acabona ko iryo zina ni ry'umuhungu umugabo akamwita Claudine ari Claude acabona ati izina ni ry'umuhungu mwico gihe arafuha kandi cyane ahubwo rero jaja sivyo nimba ari uko nyene bimushavuje urumva gusa ntibishobora kubura mu bantu bakundana nimba ivyo ntibizokwigira bibaho ngo mubura kantu muvu nimba abonye iyo message nanditse arashobora kumbaza sheri iyi message ubu umuntu mwandikiranira ibi bintu ninde ndamubwira ati uyu ni umugenzi wanje gusa kugira ndavyoroshe ngira apel kugira yumve ndamwemeze ko ntamuvanga bikazoba gatanu aguma asanga imisosi atari ivyo ntamuvanga atari ivyo azoteba nyizena n'umusimu adasana kuraba na telefone yanje umuntu usanga afise ishavu akira kubira akandika ati sheri gusa amaze kubona ati ni sheri nuko nyene azokuza ko n'amakofa azokurimagura kubera ishavu giyo gukunda rero akeneye kujangisha nakubwira umaze kugenda ukaraba umaze kuraba bijya bintu rujya rusako urumenya gute yuko wewe yamaze kugupropose aragusaba urukundo warumuhaye uza kumenya gute yuko afise ishavu gishi rero bisaba yuko umwirinda agumye utwiwe nawe ugumye utwiwe mumaze kugira uko si uko sivyo amaze kuguma n'utwiwe nawe ukaguma n'utwawe bivuze ko uzaguma iwanyu nanje nkaguma voilà sivyo mu bantu kandi tumaze gukundana dushire hamwe twumvikane ku bintu byose isaku nizibaho je twebwe turi babiri turubatse urukundo tuzobigerageza ko nabiga bintu tubikuremo kugeza aho tuzamenya ko ari isaku ama tubivemo suko jaje ukwizera kwishi vraiment ukwizera kwishi sishaka kumva ibintu jaje ariko aravuga yuko ari ivyo mu gihe ngo je nkunze umuhungu abahungu benshi ubu canka se abakobwa benshi
baravangana muri make urgiye kwizera ngo je ngo ndakunze naka ngo ama message yose yandika kumengo warakoberetse reka iyo umutima wawe ngo warakoberetse cyane ibyo ushaka kubyemera je karavuga kuko ushaka kuvuga ngo ari karandika message yazanitse ubona yaba telefone ubona muri we habwo we ntuzahana ashaka kuba yarababurotse canke koresha indi nimero ahandi ntiwizera umuntu telemoki abonye izina akari telefone nkumve ngo atari shobora kumva ko no kwizera umuntu ngo mereze ko ngwe ahubwo je mvuga ati nje ndamukunda nimba nkunda azobigaragaza mu misizi telefone yiwe ntazo tore telefone keke oya ibintu byose ndavyemera ngo urukundo rwo kaza rugaragaza mu misi bihera hanyene duhera kuri rimwe kabiri gatatu kane gushika kwijana dutera tudura urukundo nyakuri ruri kuri telefone cyangwa ruri mu bikoko noneho ntimuzokundana n'umuhungu kugira ngo muhebe gushwana mureke gushwana ko muzoba mwarabitanga nimba uri kurazinyegeza telefone hari igihe azote bakabimenya igihe myaka yose wabinyegeje bijya bintu byose wanyegeje jewe nzobivyura ari nka jewe nzobivyura guhera ahaze kujagiye twabonanye kuva 2010 sivyo mu gihe uzobagize kode ariko dutangura ubunyene nkabanze ivyo muri telefone nawe ukabubize mugabo nkaza ndabibona nimba ariko sa mbonye nkakubarira tugahindura tugakosora ikibazo cyahabaye tugahindura tukazana bishasha aho ndavyumva nahandi duhereye ubunyene ubika bikabaka muri 2023 sivyo hamaho we waranyegeje code ntazoca ndabibona tumaze imyaka 3 dukundana nzoca mpera kuri wa mwaka wa mbere twakundanye ufise code muri telefone yawe hajya ko mwari mukundanye n'ujya muntu mbonye kugeza n'uwo munsi nzoca ntanga ruje nawe uzoba unkundi uwo mwanya byose nzobiraba ibyo urazi kituma ndabikubwiye ati nivyo bintu tumaze gukundana mu mwaka wa mbere wa kabiri wa gatatu cyambere na mbere wanze kumenya yuko j'ubutunzi nabusesagura eske wo kwifuza kwikura mu rukundo gute none urukundo rugizwe ubutunzi je sinzoraba nimba nzabona ufise undi umuntu wandikira shedi ngo uri kumurondera kwa amafaranga je ukanyandikira shedi sinzi ivyo ndondera ko nanje voilà hari ikindi kintu nawe uri kurarondera kuwundi uyo none kandi mbumurondera ko amafaranga undi ufise ikindi urondera umviriza wewe ndakukurondera akabana abana none se bagize urukundo jewe nzondi undi wari aho kuvyara uriya nawo gusohokana nanje nawo kuvyara amafaranga kuresha babana okay je bazafume bampa ndandazi tomate ndandazi nyanya nzobikora nirenga uronka amafaranga nanaze muganda zironke dutunge babana mugabo ntuze kumbwira ngo ufise wundi ngo azara guha amahera erega yuko jaja umviriza ariko arakurembesha kubwira ko n'umutaha uzokuraho nyene njye namubwize kumubwira wewe uzojya neza uzoryama sinzo kurya umutima kandi sinzo kwigera ndaba telefone yawe kuko je ndakwizera nagwaye umutima w'urukundo rero wewe ukwiye tuzamandera mutahe kuri jeje none je sinovyemera je ni oya umukobwa ziko azondera mutahe nawe ndamusabye antwara umugabo uzomya gute kuri hariya wewe l'essentiel nuko uzomviriza umviriza ndakubwira wowe uzobona umutaha wuzana ashaka uzobera kwetsa akazi akora ava ariko ntumenye ibikurikira inyuma y'ivyo kuko abagabo baje mu business menshi ntushaka kumenya akora iki cyonyene ashaka no kumva iyi telefone isonye gasanga agiye mu bindi wowe rero azozana amafaranga umwe wijeje yakuye hahandi ashaka yakuye habizi ariko musinzobimenya nzobimenya je ndakubwiye ati nzoharura guhera hariya twahereye nzoharura ko nasanze muri kumwe kwanza nivyo nzoharura none jaje ndakubaza ikibazo icyambere womenya yuko wewe guhereye iyo myaka 3 yose tubana sinigeze ndakujya umutima ubonye message uwo munsi n'ijya mbere cyakwanza je sinzo kwigera ndaguha telefone kuko ndagwaye telefone ni vya bintu nzobanyene nzobandika ngomba kukugwaza umutima ureke kuzifuta uzokwijaja ureke kuzifuta mpere handi mwahereye ndakubaza ikibazo nawe umva jaja muri make avuga yuko niya bibona namba zibona mu myaka 3 iri imbere naho bazamaze kuvyarana canke se sinzi aduca yahukana kubera ko sukuvuga uko ngo dushenda hukana dufate tutarabana nawe tuzoba duteguye mariage umva ndabikubarira nkabona bijya byose mwavuganye rega nibizohera ibaze imyaka 3 muganira n'ibintu n'umuntu uvuga ngo azobiheba ngo kubera ngo agutwaye sishobora umva ndiko ndakubarira umva bivuze yohera okay tugende mvuga ko bavuga wewe je narivuze yuko ibintu byuko umugore je no muhamwe de passe wapi je navyo no kwemera kuko mo de passe nayo no muha kubera bijanye nuko abagore keshi na keshi ntabanga bafise uno munsi arabivuga arashobora kukubwira ko atazokibivuga abagore ntabanga bafise kwe ntabanga bafise kubera barikenyerera ko ariko mugana je bafise urumva ndakwanira rero nturongoye kwera
wewe bizokugora oya je nibizongora kubera ndi none ko umugore mufasha gashahu wewe wumva Onye n'ikindi coco umugore nta banga afise mubana mu nzu muri babiri gute umugore ni wabika amabanga y'umugabo wiwe nimba zibanga wabwira undi umugabo ze murarongora abagore bafise ubwenge ariko mugari kavuga ngo abagore bafise ubwenge mbega ubereke ashobora kuza kubwira nyina akacavuga akigenda kwidodomba ngo fise umukwe w'umusuma mama vyiki mama navyo twawureje na none we ntushaka kugenda kwimubwira ati ngo umubanza baza kumazanira ibintu guys Shumubwira abone ubutunzi ko winjira mu rugo rw'iwanyu ndavuga ndamugemurira agatoki ariko mugabo umenye yuko bya bindi nkora mwibanga biradutunze turamaze kuvyara abana batatu bane turamaze kubigisha rifo ko rero ndabinuma kugira wewe uze misi yose wamuri mu munezero kuko sinifuza yuko no kubabaza ndabimenye umvirize ndabimenye wa munezero se nari ndimo urafuditse urabizi basha iyi sije ntiyohera niyo yumvise ariko gusa ntasi bavuga abagore ntabaga dufise ntasi kuvuga nabi ariko ntacyo bashyira mu mutima abagore bararifise kandi nuko n'abagabo hari abatagira ibanga umugore wa mbere afite ubwenge abika ibanga ry'umugabo wiwe icyo ni kimwe aranyegeza ibanga ry'umugabo we canke n'abakobwa bose baranyegeza ibanga ry'umusheri wiwe nje nkanje sheri wanje yamvanze sinza kubwira ngo aramvanga nzokwemeza ko nkunda vyavure nyene okay guys uko nakuvanga uribaza mugabo je ndabizi mu gihe atabandi bantu baba barabimenya mu gihe atabandi bantu baba barabimenya ubigira ibanga kiretse wowe ubigushabuje cyangwa ati je kweri ndarushe ndageza aho numva integereza birangiye uti wacu birangiye ubaye pour natwe okay urabyumva simvuze yuko abagore bose badafite ibanga hari abagore urumva batabika ibanga mugabo jewe apari yo wanje je sinukwemera yuko umugore wanje namureka ko numusuma canke no bankoresha n'indi systeme kugira nzane ratio bisaba yuko jewe umugore ivyo wanje bibika hanyuma nkaguma ngira iki ndabereka wa mutima w'urukundo hanyuma nawe kanyereka umutima w'urukundo tukaguma twubaka rukaguma apana yuko yo hava sivyo iyo mugirira umutima w'urukundo akamuzana ibintu bimwe byose azabakeneye sivyo muga ntumwereke kuri umusoma cyangwa uri iki sawa je nutangereka kuri umusoma sivyo nkazogufata wivye wumva uwo musi nzoza guharira nzoza gushwana n'abandi bagore umugabo wanje ibana je nzikutiba sivyo ariko mu gihe nzoba nzi ko yiba nzokwihorera mvuga tereka ncunye mpore ndamuzi okay ingingo ikaba bagiyo twibaze ko tuzobandanya hanyuma twumviye bihe tuzonda n'abandi tumviye mu biro byabo so nkuko natamwe ndavuga yuko ndi kumwe na Elimix TV hano muri Elimix TV murakomeye kandi ndaramutse bana twe turameze neza mwabonye yuko bana no guhariya turabishoboye no guhostinga turabishoboye murabizi na urabe ibikorwa bya Elimix TV ni ibikorwa bimeze neza turabikora neza turi kumwe n'inkumi nziza murabibona yuko ari inkumi itagase cyane n'abandi ari umukomedi nyambaro bamita umukomedienne jeje ni sawa mbega kandi ni sawa uri umukomedienne gute tubwire kwa ugira amakomedi ukashira kuri Elimix TV imeze gute turayakina tukerekana ibikorwa byacu kuri Elimix TV kugira ngo abantu bakomeze gukurikirana ibikorwa byacu neza kandi tubikora neza vraiment dufite abantu bari capable twifuza gushika nyene ku kintu nyene twumva ko natwe tuzishimira ati twatanguye neza n'ubu tiko turabona twavanse bigenda neza donc ego jaja gute nawe nanje ni bon bigenda neza ibiganiro ngo bigenda neza ibiganiro biragenda neza vraiment turashima naho nyene dushima Imana ku bwanyu ego namwe mwakoze kuduha mikro kugira tube turavuga ikintu kiri ku mutima murabizi debanize cyane gose turasabye yuko abagore muza muririnda amatelefone y'abagabo banyu ntayigaruka tireke so ndabifite kuri Elimix TV mugende mu bikurikirana ibikorwa byabo kandi tubwire ko haje merci okay ndabibutsa kandi kugira subscribe kuri Magic Channel TV ibi navyo ndabakunda cyane dusubire hanyuma ciao